Yesaya 63 umurongo wa 4. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko nari narashinze mu mutima umunsi wo kwihora kandi umwaka wo gucungura abantu banje urashitse. Nareraguje nta utabaye, nareraguje mbona nta utabaye, ntangazwa nuko atawo kungwanira, nico cyatumye ukwanje kuboko ariko nitabarishije kandi ubushangashigwe bwanje nibwo bwampagarikiye. Glory to God. Yesaya muvugishwa n'Imana ariko aravuga ikibanza aho Imana ivuga ati hari hageze ko ncungura abantu, hari hageze ko nzana agakiza, hari hageze ko ngira icyo nkora, muganda rondera umuntu ndamubura. Why? Kuko imisi yose iyo hari Imana igomba gukora, Imana yamiraba abantu ishobora gukoresha. Bamwe mu bakoreshwa n'Imana barashobora kuba bari mu kibanza abandi banse gutambukiramo. Mwibuke Yesu ariko araganira n'abigishwa biwe, ababwira ikintu gikomeye cyane, akababwira ati naho mworeka bariko baramubwira bati abigishwa bawe bariko baravuza induru nyinshi cyane, bariko barasemerera cyane. Ataravuga ikintu gikomeye, aravuga ngo aba naho bonuma ibiti n'amabuye vyo mpimbaza. So muri sovereignty y'Imana irifuza gukorana n'umuntu, mugabo ntibinasigurana gatoyi yuko umuntu avyanse Imana vyoca binanira. Imana niduha privilege yo kugira ngo dushobore gukorana nayo. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Yatugize abakorana nayo. He made us fit partakers. N'ubuntu bw'Imana gukorera mu bwami bwayo. Mugabo Imana ntacyo yohagarika gukora kubera itaronse umwana w'umuntu. Mugabo umwana w'umuntu hari ahadashobora gushika kuko atabonye Imana. Yesaya aravuga ikintu gikomeye cyane uyu munsi, nifuza ko myumvira ko turiko turavuga kuri mediation. Yesaya aravuga ikintu gikomeye, akavuga ngo ntiwibagire igitandara wapfuwemo. Don't forget the rock from which you were hewn. Nchongereza niko havuga wasatuwemo. Ntiwibagire ico gitandara. Ico gitandara wasatuwemo nico gitandara nkomezi ziwawe. Dawidi wacu avuga ngo unshire ku gitandara kiri hejuru yanje. Set me to the rock which is higher than I. Uri ngaha muri ino si because you have the elements of heaven. Uri hano muri ino si kuko ufise ibikugenga biva mw'ijuru. Uri no mw'ijuru kuko ufise bimwe bikugenga vyo mw'isi. Kubaho kwawe muri ino si nukubaho k'umuntu Imana igomba kwagaragaza ijuru ngaha muri ino si. Heaven is a place of conception. Ijuru ni kibanza cyo kwakiriramwo ivyumviro. Isi ni kibanza gikoregwamwo ivyumviro vy'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nzi neza ivyumviro ndabiyumvirako. Haleluya. Ko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago. Imana ikwiyumviriye kufisa amahoro, naho buri mu ntambara uwo mwanya nyene ucika amahoro. Imana ikwiyumviriye ko wagiriwe neza, peu importe ivyo buri kuracamo, kuba uri mu vyumviro vy'Imana. Ngoma ndabereka akantu kamwe. Imana ntiyumvira ibintu kugira ngo bizobe, ikiri kwiravyiyumvira biriko birakoreka. Ivyumviro si kirere, ivyumviro ni ijwi ritagira son.
n'uwiyumviriye abavutse. Imana iri kwiriyumvira ibiri kirabundikira ibigomba bikoreke. In the beginning, mwitanguriro, ijambo ry'Imana rivuga ngo mpwemu w'Imana yagendagenda hejuru y'ibidengeri vy'amazi ariko arabundikira. Haleluya. Ariko arabundikira ivyari buziba, ibitagira form. Bibiri ivuga ngo mpwemu w'Imana yagendagenda hejuru y'ivyo bidengeri vy'amazi ariko aragendagenda hejuru y'ivyo bidengeri vy'amazi. Imana ntiyari bwavuga ijambo, mugabo Imana ariko irarema ikirere igomba ivugiremo. Kuvuga birafise ikirere. Iyo umuntu avuze anezerewe urashobora kubona abandi bariko baratwenga, kuko sivyo ariko aravuga bitwengeje, ni ikirere ariko aravugiramo, ariko arakomunika. Benshi muri mwebwe muraza abantu batwenza, abakomedian. Bamwe muri bo naho muhura mwibarabara ucomva utanguye gutwenga kandi batagutwengeje. Ndabeshe. Why? Ntiba gutuma utwenga, batwaye ikirere cyo gutwenga. So Imana ariko irakora, yariko irashiraho ikirere Imana ivugiramo kugira ngo ibintu bibe. Ikibanza twebwe turimo nk'abana b'Imana ni kibanza akimana yiyumvira. Glory to God. Akimana yiyumvira bikabizi neza ko ndiko ndavyiyumvira, ndafise umuntu agomba bikore. Haleluya. Rimwe na rimwe biradusaba kwama turi present aho hantu Imana yiyumvirira. Mbega ninde yigeze kumenya ivyumviro vy'Imana kiretse mpwemu w'Imana? Ninde yigeze kumenya ivyumviro vy'umuntu kiretse mpwemu wiwe? Ariko tweho ariko tweho dufise ivyumviro vya Kristo. Sinzi ko ari umuntu ariko arantahura muri kino kibanza mu izina rya Yesu Kristo, kuko mu minota mike kino kibanza kigomba gihinduke mu izina rya Yesu Kristo. Ntavuga ngo ariko tweho twiyumvira nka Kristo, avuga ngo ariko tweho dufise ivyiyumviro vya Kristo. Igihe twakira Yesu Kristo, ivyiyumviro vy'Imana vyarakorokeye mu mitima yacu. Impwemu yawe irazi cari co ivyiyumviro vy'Imana. Umushaha wawe kumburi ni utaratahura ivyo vyumviro vy'Imana. You have ntuwiyumvira ivy'Imana igomba, ufise ivyiyumviro Imana igomba. Haleluya. Yesu agaruka ahantu akababwira ati narabuze umuntu n'umwe nshobora gusanga aho hantu, narabuze umuntu n'umwe nshobora gusanga hafi kugira ivyo ngomba gukora nshobore kubikora. Uko Imana igomba uwikoresha hano muri nosi y'abafise umubiri, niko na Satani nawe nyene arondera uwakoresha. We are executors of the will of the Spirit. Turi abantu bakora ubugombe bw'ivy'impwemu, naho turi vyaremwe bishobora guhitamo. Aya majambo ndiko ndababwira ni mpwemu kandi n'ubugingo. Niko Yesu ababwira. Why? Kubera ko mwaje gusenga, igituma mwaje gukoranira ngaha si kugira ngo uze wumvirize ubutumwa hanyuma ugende. No, nukugira ngo uri kurumviriza ubutumwa Imana izoba iri kwirakangura cya kigatanya cyagama muri wewe. Uyu mwanya uri kurumviriza ubutumwa Imana iri kwirekipa umuntu akora ubugombe bw'Imana. Nturi kurumviriza information, nturi kurumviriza amakuru y'ivy'Imana igomba gukora, uriko wakira inkomezi z'ivy'Imana igomba gukora. Haleluya. Igihe Imana iza kuvuga ngo ninde yotugira, ntuza kwemera kuko ubishoboye.
uza kwemera kuko umubiri wawe wamaze kuba synchronize n'ubushobozi bwo gukora ivy'Imana igomba. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega bazokumva gute atawababwiye, kandi bazovuga gute atawabatumye. Ni ukuvuga ko hari abantu bapfa batishwa n'uko Imana itari bishaka. Hari abantu bapfa kuko hari umuntu yanse kugira icyo akora. Akarorero murakazi ka Yona. Yona yagomba Ninewe kijya gisagara Imana ikirandure, ariko Imana iramuzana, urufi ruramumira, hanyuma rumuterera ku nkombe z'ikiyaga. Iminsi yose ndiko ndavuga Yona namanibuka amajambo Yesu ababwira, ariko arababwira ngo greater than Jonah is here. Ariko arababwira ati bantu bo muri runo runganwe nta kindi kimenyetso muzobona kiretse ikimenyetso cya Nowa. Ariko aragerageza kubabwira yuko kujya Yona ifi yamumize ikamumarana iminsi 3, niko n'umwana w'umuntu azoba mu nda y'isi inyuma y'iminsi 3 azosohoka. Inyuma yo gusohoka kujya Yona yaciye avuga ubutumwa, nawe azosohoka avuge ngo nimugende mubwire ubutumwa abari mu isi bose. Iminsi 3 mu nda ya Yona ntiyari ko arigishwa n'Imana. It was an incubation place. Cyari kibanza Imana imusizemo kugira ngo ashike ha hantu. Iminsi 3 Yesu yamaze mumva. Glory to God. Ntiyari muri restaurant. Hallelujah. Bibiliya ivuga ngo we have a prototype. Dufise ikigereranyo nk'icyo kujya amazi ya Nowa byari bimeze. Mu gihe cya Nowa amazi yaraje, mwibuke ko ayo mazi yava hejuru, ayandi mazi akava mu kuzimu. The hard rain bari bafise amazi ava hejuru n'andi yiburuka ikuzimu. Bibiliya ivuga ngo mu gihe cya Nowa nta bandi bakize kiretse abantu 8. Iyo turiko turavuga 8, nibaza yuko ndiko ndabwira abantu batahura ko Yesu yavutse ku wa mbere w'iminsi 7. Yazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Sinzi ko ari umuntu yanyumvise. Yesu yazutse ku wa mbere w'iminsi 7. Isn't it? On the 8th day. Can I go deeper with revelation? Kandi mwibuke ko ku munsi w'8 ni abana b'abahungu b'Abisirayeli bagenyegwa. Circoncision. Abatashoboye kuvyumva. On the 8th day, ku munsi w'8 ni abahungu bose bo muri Isirayeli babatwara kugira babakorere umugigwa wo kugenyegwa. Paul akavuga ngo we have the circumcision in our hearts. Ubu rero dufise ugukebwa ko mu mutima. Wibuke ko gukebwa hari igikoba kimwe batakaza n'ikindi kitari kiboneka kica kiza habona. Ni ikimenyetso kigaragaza ukuvuka bwa kabiri, yuko hari umuntu w'indani atangura kugira ubuzima n'icyari kiri inyuma gipfa kikavaho kugira uri indani agaragare mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Hallelujah. Baravuga ngo gukebwa nta kimazi no kudakebwa nta kimazi. Igifisi kimazi ni cyaremwe gishasha. Twebwe ntitwakebwe mu buryo bw'umubiri, twakebwe mu buryo bw'umutima. Ku munsi wa kangahe? Ku munsi w'8, kuko Yesu azuka ku munsi wa mbere w'iminsi. Thank you. Hallelujah. Glory to God. So now, ndiko ndavuga kino kibanza umuntu ahagararamwo. Twarabasomeye ku munsi wa 3. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nararavye utumana duto turi mu isi, sanga nta muntu numwe yongisha inama. Imana iri kuravuga utumana mu mabibiliya y'Icongereza amwamwe bavuga gods utumana, ayandi nayo bavuga ngo abajenama. Mugabe ikibazo mfise nukuvuga ko umuntu ari umujenama w'Imana kandi Imana ariyo yamuremye.
ni kibazo mfise nuko reconcilia ino doctrine n'ijambo riri muri Abanyefeso igice cya mbere umurongo wa 4 ku murongo wa 5. Ijambo ry'Imana rivuga ngo d'après le conseil de sa propre volonté. None nimba Imana ikora byose nk'uko ibishaka, kubera iki ikeneye umuntu ngaha muri nose? Why? Turiko turava muri revelation za Yobu avuga ngo Imana ni ituma umuntu apfa, Imana ni ituma umuntu avuka, Imana ni ituma umuntu avuka. Imana ntishobora kuba ubutanga ubuzima n'uwaka ubuzima. No. Nimba yaka ubuzima ntishobora gutanga ubuzima, nimba itanga ubuzima ntiyaka ubuzima. Kubera iki? Ingabire z'Imana ntizicuzwa. Icyo Imana yakugize naho uno munsi woca usohoka ukavuga uti jewe rero sinzosubira kugaruka gusenga, kandi Imana yaraguhamagaye, Imana ntizoreka kugukoresha, kuko ingabire Imana yatanze ntizi gusubira ku cyo yatanze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo nk'uko yabigombye bikayihimbara. Glory to God. Nk'uko yabigombye imaze kubigomba ikumva birayihimbaye. Waruzi yuko Imana ikuravye ikubona muri dimension zico yari igomba, ikakubona no muri dimension ikihimbara. No one is understanding. Hallelujah. Uwantaho yavuga ati amen. Imana iri kuraba ntikubona nk'umuntu agomba gukora ivyo ishaka gusa. Imana ikubona nk'ico yari yaragombye. Obadizo kotalaba. Bakansira mu Gifaransa ni nka kurya, iri jambo mu Kigiriki risigura ni nka kurya umuntu ariko aracapa. Muramaze kubona abantu bazi gucapa atangura uvuga ati ibintu uri kuragira nibiki. Muramaze kubona kwa kundi bacapa ugasanga ikintu kiracuritse hagacapa wowe arabuka avuga ati abantu barayuba kweri, sivyo? Ariko inyuma y'akanya gatoyi yuburuye cya gicapo ukabona n'umuntu muzima. Artiste aravye ico kintu acavuga ati exactement, sinacafye uko ndabigomba, ndiko ndakura ikintu mu vyumviro, ndiko ndagishira ku rupapuro. Abonye iyo portrait, abonye ico kintu yacafye, aragira kuri conclusion ivuga uti finalement nakoze itari mu vyumviro vyanje. Nta womenya ko artiste yacafye neza kiretse wenyene, kuko itari ko aracapa si uri kurakidikta, itari ko aracapa ni gitekeye mu vyumviro vyiwe. Nico jambo ry'Imana rivuga ngo nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants. Mu rukundo rwayo turi prédestinés. Umuntu wese ageze mu rukundo rwa Yesu, he becomes the son of God. Umuntu wese ageze mu gisagara cyitwa urukundo rwa Yesu acacika umwana w'Imana. Hallelujah. Abo yamenye kera yagize gute? Abo yatoranije yagize gute? Yarabatsindanishirije. Abo yatsindanishirije yagize gute? Yabahaye ubwiza. Uri ngaha atari kubera waje kurondera Imana, uri ngaha nk'igikorwa Imana yakoze cyo kukurondera. Simwe mwampisemwo, nije nabahisemwo kugira ngo mugende mwame ivyabo. Glory to God. D'après le conseil de sa propre volonté. Nimba Imana ikora ivyo ishaka vyose niko kandi niko bimeze. None je kibanza canje kiri hehe? Ibi bibazo uravyibaza kugeza igihe ugera ku muntu nka Aburahamu abwira Imana ati God wait, Mana banzura indira. Niko umwana w'umuntu ashobora kuba umujyanama w'Imana, kandi Imana ariyo yamuhaye ivyiyumviro, kandi Imana ariyo yamuremye. Kugeza igihe ugera mu itanguriro ukabona Abraham, the father of faith, ariko arabwira Imana ati Mana banzura indira, urafite projet yo gusambura Sodoma. None wait, nk'ubu wosangayo abagororotsi 40 wo barimbura nabo? Imana ikavuga ati sanze abantu 40 sino barimbura. Ati none nk'ubu naho aturambabarira kwandiko navuga bino bintu
nk'ubu naho usanga y'abagororotsi 30 Aburahamu aramanuka akamanuka Eske 30 yarabaronse 20 yarabaronse urazi uwo yaronse yari we n'abaroti nibo bagororotsi bari bahari mugabe igicapo ngomba kubereka ubwo bushobozi bw'umwana w'umuntu afata Imana akayabwira ati don't do that ubwo bushobozi buva he Is it a man by'ukuri n'umuntu ashobora guhindura ivyumviro vy'Imana nimba Imana yohindura ivyumviro uko biri kose se umuntu ayihindura ivyumviro There must be a communication between a God and another God hategerezwa kuba ariyo communication hagati y'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo we are divine partakers dusangiye kamere n'Imana iri jambo ndarivuze abanyedini rirabagora cyane iyo tuvuze ko dufise kamere k'Imana iyo tuvuze yuko muri kamere kacu ibigira Imana biturimo they don't understand baca bavuga ngo abo ni abantu bigira Imana kugira wigira ikintu bisaba kuba udasanzwe urico baca bavuga bati abo bantu rero bashaka kwigira Imana basengwe nk'Imana no we are not God in authority and position we are gods in the nature mbazi vy'Imana ikora nivyo n'uwizera akora Imana iravuga bikaba nawe ukavuga bikaba Imana irakora bigakoreka nawe ugakora bigakoreka Imana ikizabagwaye nawe ukizabagwaye Imana ishimwe cyane igicapo c'Imana igihe yarema Adamu na Eva kwari kurema abantu kwari gushiraho umuntu kwari gushiraho hasi abantu bayibonye ibikoko bibonye bivuga biti we have seen God nico cyari cyumviro c'Imana yuko babonye Adamu bavuga bati no bitubonye umuntu we have seen God he was to be a God of this world yategezwa kuba akamana kisi ariko Adamu ikosa ryaramushikiye nico yitumije amagima none sino kubera ko Imana yaturemye mu ishusho yayo hamico tuzana ngaha mwisi kugira igihe abantu batubonye imisi yose babonye the image of God babonye ishusho y'Imana hallelujah kugeza igihe uri kuratambuka mibarabara bakubwira ati are you a brother to Jesus wewe muravukana na Yesu wewe waragendanye na Yesu brother naho twamumenye mu buryo bw'umubiri ntitukimumenyera ku rukoba hari haba Yesu bari ngaha mwisi uwavuze ati singiye nzobarungikira umwitsa ari we mpemu yera azobana namwe ibihe byose see igikorwa cya Yesu cyo gucungura abantu cyahereye ku musaraba mugabe cy'ubutumwa bwiza cyatangwa inyuma yo kuzuka kuko atarupfu rwa Yesu nta butumwa tugira atakuzuka kwa Yesu nta butumwa tugira ukwizera kwacu kuba gupfuye so now kugira umuntu aganire n'Imana si Imana iva mu ijuru ngo irondere umuntu mwisi n'umuntu ava mu bantu akajaho Imana ziba there is a place where gods are free sizwari muri anyumvise hari ikibanza Imana zibamwo ndiko ndavuga Imana bavuga ati urumva rero vya bintu urumva vya bintu no uranyumviriza neza niwe wavyumvise na it's not my fault and I'm not sorry singoma ni excuse understand what you want tahuri ivyo usaka ndazi ijambo ry'Imana rivuga ndazi umuntu yagiye ashika mu ijuru rya gatatu Paulo avuga ngo agasanga ari mu mubiri kugira yerekane yuko narahantu nashobora kuhokonesa humanity ntashobora kuhokonesa ko ndi umuntu cyane ntari umuntu ndazi ko ndi umuntu aba ngaha mwisi mugaba ahantu nagiye narumvise ko abantu batahashika ikibazo cya Paulo ninde yasigaye mwisi ninde yagiye mu ijuru ikindi kibazo ni hagati uri kurabona ujyana
n'uwo wasize agani wewe wukurura uwawe. Ikintu cya mbere nkunda mu ndoto nukungene mu ndoto dushoboye ibintu byose. The man of the dream is free. Umuntu wo mu ndoto atwara imodoka ya mbere nziza ibaho kandi akigenda n'amaguru. Kuko umuntu wo mu ndoto ntazi cyari cyo gukena imodoka. Uyo muntu wo mu ndoto agwana n'abantu 10,000 kandi ari umuntu umwe akabakubita mpaka bose bapfuye. Kubera iki? Uyo muntu wo mu ndoto naho konesa capacity zo gutsindwa. Mugabo iyo umaze kuvyuka babandi bakunda kurota bafise amahera. Urazi kuvyuka uri kuratwenga. Havuga ati God I have it. Hari indoti kuryohera hamwe nawe wumva yaba byashoboka nari gusubira muri iyo ndoto. Mu mwanya mutoyi wibonye kuri umutunzi kandi warunezerewe ugeze ngaha reality y'ivyo ubugingo katitangura kuduka akureka ati no nta mahero ufise, you don't have it. Ibi ntavyo ufise. Ikintu cyo Adamu yadukoreye kwikosa nukumenya bibi no kumenya vyiza, kumenya ivyo dufise n'ivyo tudafise. Kandi Imana icyo yashaka ntiyagomba ko tumenya ivyo dufise n'ivyo tudafise. Imana yagomba ko tumenya uwo dufise. Glory to God. So kugeza igihe Hezekiya avuga ati nararavye mu kirengero ndabura umuntu numwe yoshobora guhagarara, bisigura Imana iza kubona umuntu umwe ahagaze. Glory to God. Kuwa gatatu twarasomye ahantu Imana ivuga ngo nagomba mponye ihanga ryose iyo ataza kuba umusavyi wanje Mose. Harakantu ngomba mvuge mukanyemerere mu izina rya Yesu Kristo no mutokwemera ndakavuga. Praise God. You see, hariho amakosa y'uburyo butatu. Hariho amakosa yega wewe. Hariho amakosa yerekeye generation iri imbere yawe. Umuntu umwe arashobora gukosa generation yose igahungabana kubera umuntu umwe. There are mistakes of your destiny. Hakaba the mistakes of your position. Nico gituma muzobona umwana kiri muto afise abavyeyi biwe bari responsable ubikunda uvyanga umunsi muzosanga yatangwe kunyura umugi. Kubera iki? Ikosa mwakoze naho mwari mwinyegeje umwana ryaramushikira kubera position murimo. Bimeze nka ya mavuta ya Aroni atemba ava ku mutwe akabandanya mu bwanwa bwiwe agashoka no ku birenge vyiwe. Fais attention. Position ufise Imana iyita position kuko uri ahantu hejuru y'abandi bantu. Umenye ko nimba uri hejuru vyiza bizobashikira kandi simbandanije. Because you are in position. Ibihindura ikiwugu rimwe na rimwe ntibiva kuri wewe. Biva kuri position umuntu afise. Glory to God. So Imana ikivuga ngo nararondeye umuntu yohagarara mumenye ko muri abaherezi bashobora guhindura ibintu ngaha muri nosi atankoho mukoresheje. Kuko kugwana mu by'umubiri ari ubusa gusa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ibigwanishwa byacu atari ivy'umubiri ariko bifise ubushobozi imbere y'Imana bwo kugira gute bwo gusingura akarimbi kandi no hari ikintu ngomba ko mutahura. Ijambo ry'Imana rivuze gusingura akarimbi, Imana ntikura kubwira ivyo ukuraho. Imana ntikura kubwira aho upfura ibintu kugira uhabe. Nta usingura akarimbi atagomba yokipe territoire. Glory to God. Mwumva intambara ijambo ry'Imana cyarivuga ngo dufata ivyumvigwa vyose. Ugomba promotion ntubwira Imana ngo mpa promotion.
ugomba promotion ufata ivyiyumvigwa vy'umudirecteur general wawe. Niko Imana ikora. Hari abantu batavyumva. Timoteyo icyati cya kabiri cya Timoteyo, before I finish, rando skida, bamwe hari abantu basenga nabi. Hari ibintu vyiwawe bitegerezwa guca ku muntu. Ugiye kurondera visa muri Etats-Unis ntusaba Imana ngo itange visa kuko Imana nta visa itanga. Visa ufise deja iva mu isi igashika mu ijuru. Umuntu akeneye gusengerwa nudashyira ko stamp ya visa. Ni usengera. Ijambo ry'Imana rivuga gute? Rivuga gute? Timoteyo havuga ngo igambere y'ibindi byose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubagira gute, no kubasengera, no kubasabira, no kuba ugiye kurondera ikintu kanaka, itsambere urabisengera, hanyuma uwo muntu ukamusabira, hanyuma ukamushimira ko azokiguha. Hamwe muhuru uvuga ati naraye ndabishima Imana ko igomba ubimpe. Siko ari umuntu ariko aranyumva mu izina rya Yesu Kristo. Uramusengera hanyuma ukabishimira, ukamushimira Imana ati ndagushima rino kete rya promotion ndarikesha iki, ndashima Imana yuko isize hejuru, hanyuma ukamuvugisha wamaze kubisengera, wamaze no kubishimira Imana vyaheze. Nico gituma ibintu vyawe bifata processus ndende kuko ugenda bitarahera mu buryo bw'imwemo. It's not done. Hazavuga ngo no kubasengera, no hamwe tuvuga ati rero kumpaye kano kantu nari nifuza nanze ngoma ndaguhita udashobora kwiha. Hey! We are priests of the Most High God. Hallelujah. Hari icyamahera adashobora gutanga, hari icyubahiro kidashobora gutanga, hari isi idashobora gutanga. Icyo isi idashobora gutanga Imana yagishize muri wewe, uri umudistributeur w'icyo kintu. Baguhaye ibyo bafise, n'umwami asabye ibiri mu bugami bwiwe, ibiri muri territoire yiwe. Ntibaguhaye visa, n'ivyawe bagusubije. Saba amahanga. Saba iki? Saba amahanga, hanyuma ni gute usaba amahanga ugacongera ugasaba visa? Finalement rero tuzohindura tuvuga ati nsaba amambasade. Hari abantu ngaha bagwaye kuja hanze, apana bashaka kuja hanze, bagwaye. Wana kakarimo kavuga ngo ngwaye ingwara idakira yo kuguma numva nkunyote. Hari bavuga ati ngwaye ingwara idakira yo kuguma numva nshaka Canada muri je. Si ninde yakubwiye ko turiko turapfa ngaha? Erega abantu mwicaranye bamwe muri bo bariko barasigwa hejuru, bamwe muri bo amazina yabo bariko rasika kure. Ninde yakubwiye ko biriko birononekara ngaha? Glory to God. Nimba wogenda ni sawa, nimba wodusiga ngaha ntidusize mu ikambi y'impunzi. No. Udusize mu gihugu cubatse mu izina rya Yesu Kristo, kandi uko udusize siko uzodusanga mu izina rya Yesu Kristo. Bameze nko muco mu gatondo tondo, utera ugwira until the dawning of the day. That's mediation. Hallelujah. Paul aravuga ati Timoteyo ndafise ingorane, ndagomba kukwigisha ingene usengera abantu. Bamwe bariko barasengera abantu kuko mu Cyongereza mu Gifaransa bavuga ngo musengera abantu bari muri autorité. Apana bari autoritaire. Bahaga mu basengera rero baravuga ati reka je no senga. Die! Fire! Udepoje ikintu bakabimaza indwi zinga ukwezi kose batabigwa ati rero urumva uraza tubanze turamukanye. Ucugenda muhira kugara umuryango. Ufise abantu kwabwira ati umuntu yegera kino cyumba. Fire! Umuriro uraka.
tuvuga ati Imana mu izina rya Yesu Kristo ndamuteruye mwijoro, kandi urazi ko abantu batabakura mwijoro. Ndamuteruye aveyo mu izina rya Yesu Kristo, nivyabisaba kwapfa, let him die, kugira baze bamenye ko Imana ishobora vyose iri kwigendera hagati y'abana baba. Yaba Imana bwishura amasengesho nk'ayo, manda y'imyaka 7 aba ari nyinshi ku bategetsi. Mu myaka 7 tuba twirirwa turahamba abategetsi presque nka bose. Glory to God. Ariko Timoteyo, Paul ariko arabwira Timoteyo avuga ati no, kubera ko usavuye sibo babiguha, sibo babifiste, nitongo ryadani sibo nabihaye wewe. Glory to God. Atavuga ngo igambere y'ibindi vyose ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Urakoze kugira gute? Hamwe bakwita ati uri ndayishimiye Evrard. Mu bisanzwe umuntu ashimiye ibintu byamaze gukoreka. Ijambo ry'Imana cyarivuga ngo iyo musenga mwizere ko mwahawe hanyuma muzobibona. Reka ku murongo wa 2 barabandanya. Umurongo wa 2 hacavuga ngo kandi cyane abami n'abasizwe hejuru bose kubera kubica, kubera kubaturira ngo base muga ntibapfe. No, birivuga ngo mubasengere kubera iki mubasengera nibo bafise ubushobozi bw'inyandiko. Wewe usinye turabasinyatire tukavuga ati we yacubugora abantu. But kings in authority, abami bari mu butegetsi bafise influence yuko ico bavuze kitakiba. Naho wosenga Imana izotegerezwa guhagurutsa umuntu avuga ivyo uri kurasengera, kuko nturi mu nama singa amateka ngo ufata amategeko. Jeje Paul avuga ati mubasengere kandi cyane abami n'abasizwe hejuru bose kugira ngo twame mu mahoro dutekereje. Ndatura yuko umunsi basubiye gutora chef de quartier tuzovuga ati banza murindire tuzoba mu mahoro dutekereje. Kuba mu mahoro kandi utekereje ntibiva kukungena usenga, biva kuba watoye. N'uyu wahe mwami watoye. Muri politiki bavuga ngo utora nabo gatwagwa, ico ni gihe watoye. Because in Africa we don't elect, we pray. Muri Afrika ntidutora, turaja muri procedure démocratique yo gutora. Muga kenshi abantu baza gutora bavuga ati ndazi n'amajwi nzoro bya bindi by'abantu kera abanyeshuri wasanga bibi bibazo. Mwe mugapanika muri mu kibazo cyanyuma cyo mu gice cya 3. Mugabo warabo umunyeshuri akakura bakavuga ati yari yaratubwiye ko mu gacerere no mu gutekana ari hazotwirekera. Ukavuga ati aya mahoro arutuko yomenywa n'umuntu wese, nanze ndayifuza. Sigora abantu bimaze gushikira kubera iki umwigisha aza kubaha ico kibazo ni wamugirisha cours du soir. That's the case of Africa. So imbere yuko mukora hari umwe bari kuri telefone kuri Facebook kuri arazi inyishu barazi mwigishije vyose biringa, wewe urapanika kuko nta vyuzi ibigomba biza. Ariko Paulo atavuga ngo musengere abami cyane kuko nibaba amahoro namwe muzoba amahoro. Muratahura yuko umwami niyo adafise amahoro mu nzi wiwe igihugu cyose kibura amahoro. Tege tuma tara abagore bose bakwiye kuba abagore b'abantu kuko igihugu cyopfa. Hallelujah. Why? Kwavuga ati eta hari umuntu ahagarara ahantu ukungena ameze mu mutima ariko uko kuntu nyene iyukiza kumera.
Those are kings. Those are kings. Kandi abami ndiko ndavuga sabami biyisi gusa. Ni nabami mu buryo bw'impuhemu mu izina rya Yesu Kristo. Acavuga ngo kandi cyane abami n'abashinzwe hejuru kugira ngo twame mu mahoro dutekereje. Nimwagira abami bazimana muzobaho mu mahoro kandi mutekereje. Mufise abami batazi Imana, batazi igikorwa Kristo Yesu yakoze, muzoba mu ntambara, ntimuzokwigira mutekereza. So you pray for them. Don't kill them. Iyo vyase ko uyo muntu yikosora mukureho. Iryo jambo ntirice midirisha ngo rirengane. Nivyo nyene narimvuze. Kuko ndazi umuntu yitwa Elisa. Yahagaze umunsi umwe bari muri crise économique, one day aravuga ati ejo ku marembo y'i Samariya. Ariko avuga ku marembo y'i Samariya nikindi kigwa cyundi munsi, ariko aravuga the imports and exports of the economic factors. Ejo ku marembo y'i Samariya kubera ikintu Israel yari yagize, bari babuze how to sell, bari babuze production ingene bayigurisha kugira nabo baronka ibintu. They had dried out. Igihugu ntigikena kubera kibuza amahera, igihugu gikena kubera ta production ihari. Cyo tumubona ko bavuga ngo inzara yari yateye. No imports. Ikintu yasengeye ni kwari kugira ngo abantu bage. Yavuze ati ifo ko marembo yuguruka, ifo ko urudandazwa rusubira kuba debloqué, hakaba abantu bashora n'abandi abaguzi n'abagura bakaboneka. Iyo dusenga dutegereza gukoresha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo. Yabivuze mu munsi umwe, ico nico kinyemeza yuko nawe nimba vyananiranye mu munsi umwe umuntu arashobora gukugwa mu munsi umwe. Glory to God. Kubera iki uri mu kibanza ca mediation. Imana ikubojeje ati Burundi bumeze gute? Uvuga ngo reka. Hari umuntu yitwa Yosuwa na Kaleb. Niyo version fils. Izi wawe ntazo fils. Wewe utaje. Abandi ko ndabwirega abantu ndiko ndavuga batazi ingene bavuga mu kwizera ntibaje. Kandi mu batumira imisho se sinze gituma. Ariko Yosuwa yaragiye na Kaleb. Barinjira mu gihugu i Kanani. Hari abantu basenga bavuga ati Imana ndagusavye umpe Kanani yanje. Kanani yanje mu izina rya Yesu Kristo. Hariyo n'abantu mu nyigisho z'ijambo ry'Imana bagiranya Kanani n'ijuru. No. Kanani si ijuru kuko Kanani ibigatanya vyaragumyeyo. Nimba uri kurasaba Kanani, ntusubire gusaba Kanani. Saba kurya ibigatanya by'Ikanani bwa mutsima. Ariko Yosuwa agiye akababona kera barabagangi. Pastor Tanzo kera yahora yitwa command. Today is another version. Hallelujah. Araterura ivyuma. It was very big. Mbona hari abantu urabuka bikanga kubona imbere. N'abandi uraba bikanga kumenya ko ari ikintu gihagaze imbere yawe. Do you understand? Those are different graces. Hanyuma ikintu cyabaye nuko Yosuwa yagiye arabibona by'ukuri. Akabona abagabo bibigatanya. Aravuga ati Jesus. Rimwe na rimwe bavuga mu byigwa vya theology ko hashobora kuba hari ibigatanya igihe Imana yarongi kumwuzure vyarokotse. So entre parenthèses, yarabibonye abandi bose barabibona. Mbwa Yosuwa araraba na Kaleb bararaba, abandi batasi baragenda baravuga ati mwisi Imana yaremye uyu aja muri gym canke his a gym incarnated in a human being. Bariraba murabenze no perception zibiri zitandukanye. Bamwe babaravye baca barabona kubera ari barebare n'abari bato ari bagufi, baca bavuga ati rero kungene twibona nk'inzige imbere yabo kuko bari barebare, natwe twari utuntu dutoyi nka kurya kw'inzige. There is no blessing without a challenge. Yosuwa arabaraba kubera ko Yosuwa yabonye vyo, kuko igihe Mose yasenga Yosuwa niho yarari.
iminsi 40 Joshua was in the spirit. Joshua afite perception. Iyo Mose aza kwinjira nawe nyene ari kubivuga gutyo nyene. Why? He connected to the atmosphere. Kari connection n'icyo kirere. Hanyuma Yosuwa na Kalebu bageze kubivuga baravuga ati no. Natwe nivyo twabonye abantu barebare. Mukatwe twabonye abantu barebare. Twabonye imikate minini. Twabonye imikate minini. Bataravuga ngo tuzobaga bwa mutsima. Why? Uyu muntu ndiko ndavuga n'umuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo Joshua the son of Nun, igihe Imana yagabura amaboko y'abansi ba Isirayeli, iyagabura mu muntu umwe yitwa Yosuwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo God had never hearkened to the voice of a man like the day of Joshua. Arahagarika izuba aravuga ati aba bantu tuzobajya bwa mutsima. Na hantu badusomera mu ijambo ry'Imana bavuga ngo binjiye ngo bya bigatanya bitangura kubatera. Contrairement, bavuga ngo twarumvise inkuru z'ingene Imana yabagwaniye. Iyo turababwira ngo mushinga intahe ntitugomba kugira publicité ko dusengera abantu bagakira, nayo dukeneye. Iyo tukubwiye ngo ushinga intahe hariyo histoire ikurikira ubuzima bwawe. Hari umunsi uzosinga intahe imwe ngaha na generation zose zovuga ati hariho umumama yigeze gushinga intahe ivyo Imana yamukoreye. Abansi ba Isirayeli baneshwa na histoire y'igihugu batarategwa. Bavuga bati turazi ivyo Imana yakoze, aho mugeze murahafata. May that be your reputation, your reputation ibegwawe mu izina rya Yesu. Hamwe bavuga ati ni wa mumama turamuzi asenze fire. Ni wa musore turamuzi ahagaze mu ibarabara, ibimuga birahaguruka, abapfuye barazuka, abatumva barumva. That's a reputation. Intahe yawe ifo kuyafisha, na Satani aje ararondera archive yawe. Ni muri ko muranyumva. Igihe Dawidi ava inyuma y'intama ntiyigeze asubira kugwana n'idubu, kuko archive ziwe zavuga yuko hageze idubu arazica arazitabagura. Satani ntiyagarukanye ivyo. The devil knows your story. Let the church know your story. Reka bakwegere nabo nyene bamenye inkuru z'ivyo Imana yagukoreye mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. So musengera abo bami kugira igihugu kiba amahoro mu izina rya Yesu Kristo, so that the nation may be in peace. Niba ndabiteze gukora bino bintu mu izina rya Yesu Kristo. Mubasengere, mubasabire, hanyuma uko niko bajya abantu bwa mutsima. Uko niko ushika mu kazi, niko ushika mu kintu cyose wari usanzwe ukora, ukarealiza yuko hari abantu bicaye ku ntebe batategerezwa kwicarako. Ukarealiza yuko hari umuntu ari corrompu yicaye ku ntebe batategerezwa kwicarako. Ucukora acte prophétique, ugashika kuri iyo ntebe ukayibwira ati throne I have come. Wantebewe. I love it. Ndakundi iyo umubosa gusigira urufunguruzo rwa biro yiwe, ariko arasiga signature y'uzomusubirira. Muri ko murantahura nzanira intebe ngaho. Uko niko ubwami bufatwa in the spirit realm, kuko Imana ibwira Aburahamu ngo kure aho amaso yawe agera ndahaguhaye. Bohengere yagiye muri petit déjeuner, no, yagiye midi gufungura, kuko menshi ntibashobora no gutambuka. You understand? Let me say, umunsi umwe nzokwigisha the kingdom of the belly, ubwami bw'inda. Hari abantu bugoye. Si Imana niyo tubwiye kujya kugeza dutanguye kuvomisa. Imana yatubwiye mufungu. You see, you was being subjected. Iyo umvise inyama iri kwiramota, si wewe, si anvi yawe ikurikira inyama, ni inyama isaka kuribwa now. Fallen nature. Hari abantu bakiri muri ka kantu ka Adamu ko kugwa, aho yumva baketse no.
igituma umwotsi wagusikiriye aho waruri n'inyamibwa iraguhamagara, si wewe ugenda nk'umusclave kuri yo. Ministers umunsi umwe nzovyigisha. That's why mushobora kuja mu rubanza ukabona umuntu ariko ari serva, bavuga ati hewe, is that Mount Horeb? Ni umusozi w'i Horeb, ni umwe Mose yurira, ni umwe amara ko iminsi 40. Why? You cannot control yourself. You cannot control yourself. Muga sometimes behave like a king. Itware nk'umwami, itware nk'umuherezi. Ego niryo ryambere ubibonye, mugabo igirisha nkaho umengo wari ubisanzwe mu vyamamwo muhira. Fumunwa amazi akuzurinda hanyuma ufungure bukebuke. Kuko uko niko abami bameze. Abami ntibokanguka kubera babonye ivyo kurya, kuko ibiri mu gihugu vyose ni vyabo. To be continued. You feel me? So one day. So let me come back. When thrones are empty, mu bisanzwe umuntu arashobora kuguma yicaye kuri throne kandi yaramaze kwivako spiritual. Wakabandanya usenga mana bamukure. No. He has already left. Icyo ukora winjiye muri biho urayiraba ya ntebe. Ukabanza ugakuri. Kuko niko abikora nawe yashitse. Kwashira ngaho. Hanyuma ukayiraba ukayibwira ati wa ntebe we. Ninagira kukwicara kuzobutumbere. Ndikunda tera ndakwegera. Mu minsi mike uzobona urupapuro banditse nije nzokwicarako. Binashobotse ukicara. Ukiyumviriza kwanza. Kandi apana kwicara nka nyarucari, kuko waramenyereye oppression ku buryo naho wicara muri yo ntebe wicara nturi mu ishuri, nturi muri bus. Sit like a king. Sit. Why? You know who you are in the Lord. Urazi churi mizina Yesu Kristo. No. Ntibavyita guca bugufi, bavyita kutimenya. Suko bicara. Harageze igihe Egiputa itegerezwa kukuvamwo mu izina rya Yesu Kristo. Muri Afrika abantu benshi ibice byinshi kwijana bakurira muri oppression. Abanyafrika ntibaciye bugufi, nico bazi. They have been oppressed. Kuvukiri mutu uvuze ati ugiye ku ishuri wicara ruhande wundi mwana afite self confidence akabwira ati we burabyo wicara. Waramenyereye yuko ahantu ugiye hose bagukurayo egegwayo, naho kakibaza ngo uraciye bugufi uregeweyo. Mwishuri nuko barakwegezayo, witanga intebe y'imbere bakagushira inyuma. Rimwe na rimwe kumenyera kwa muri kuraseda subwami. Abami ntibaseda barakonkerisa. They conquer. Rero ibiyo bibaye niyo ubaye umuntu akomeye uguma witwara kwa kundi none bite no. Siwe wunama nibo bunama. Harabona avuga ati uri kutwigisha kwishima nimba ari byo watahuye. Go ahead with revelation. No. Ndikunda kubwira yuko ahantu uri utegezwa kugira muribaza nk'umwobona nk'umuntu w'umukuru w'igihugu mu gihugu kanaka, ariko aratangije amaturumva. Rero twagomba tumenyeshe yuko abantu by'ukuri mwadutoye. Turabashimiye kandi by'ukuri mwarakoze kutwizera. Natwe turemeje yuko tuzokora ibidasanzwe. Umugambi wacu tuzomenyesha mu minsi iri kwiraza. Omu president naho yoba yashizweho n'Imana, Imana yo mukura kwa Farao ikamutwara mu bugaragwa kugira yige kuvuga, kuko abakuru ntibahunga kamera, ntibagira amasoni.
bya bindi abantu bavuga ngo je ndatinya kuvuga imbere y'abantu benshi. Nivyo wahamagariwe. No, urimenyereza muhira ukabwira muto wati nkamera ndabe ko ndabivuga neza. Ntuzokwigera ushika mu kibanza utigeze witegurira. Ndatinya sinzi kuvuga imbere y'abantu. Fata telefone naho yo bari Tekno itere Dorado. You understand? Kids mefise kamera utangura uyirabe biciye ngaho utangure kwibona ibihumbi n'ibihumbi abamenye makuru ba Al Jazeera, CNN, CBN, New Times World. You see, utangura kwibona uko kuntu uri kuribona biriko biraha ubuzima igitapo cawe. Uko wibona bitera bikwegera mu izina rya Yesu Kristo. Harakaga nabonye muri nusi n'abami n'abaganwa bagenda n'amaguru, incoreke zikagira ku mafaransa. Waregejweyo kenshi, ikibazo ni uzokwama wegera imisi yose. Ngo nigihe Imana iri kwirancisha ngo no brother suko tumeze. Hemana asavuga ngo uwo muntu ngo ni umugabo w'amanyama apana sanzwe. Ayubona siyo. I know who I am. No. Ntupfa gusunika ibyo utateretse muri cyo kibanza. No. Urabaza uti who told you? Hari n'abantu babonye umuntu adodoye akabona yambaye uniforme kana akavuga basa. No, mubaze ninde yagutumye kuri jewe? Urazi uwo bagutumye ko? Bavyita kumenya uburenganzira bw'iwawe. Ikibazo tuzokwama twegegwayo gushika ryari? Hageze gutwara nukwegegwayo, hageze amatora muregegwayo, hageze ibintu biri sensible by'igihugu muregegwayo. Abajournaliste bacu bazotangura ryari? I declare and decree that very soon they will find you on Al Jazeera. They will find you on BBC. Uzohagera ryari? Kugeza igihe Imana izogira ijwi ku misozi indwi yo kuganza. Ndagufashije ntusubire kwegegwayo. Hani gihe umuntu agukanga abwira ati je urazubonye niso nkundira kino gihugu cyacu. Umuntu wese ashobora ko umuntu akomeje urazubonye telefone. No, umubwira ati no telefona muza gufungwa mwese. You don't know the anointing you are talking about. Kandi bakubaza ati none we muzinanye nande? I am a son of the Most High God, the son of Jehovah God. Ndumwana wisumba vyose. Korako. Touch and you will see. Mugabo tawegegwayo. Tubayeho ubuzima bwo kuguma twegegwayo kugeza ryari? Biragahera. Be very careful. Ubwami ni gwanyu. Ukuganza Imana arakubahaye. Muzokwegegwayo gushika ryari? Mu muryango barakwegezayo, ku kazi barakwegezayo, mu bagenzi barakwegezayo, promotion yawe yo kwishurira kwegezayo, bageze guhamagara abandi womenga izina ryawe nigikigira iki ntibazi kurivuga. You understand? Kubera iki wamwe uri ahantu wemera kwa muri kuregegwayo. Let me say something. Bamwe muri mwebwe Imana igiye kubaha visibility ku buryo mu vyumviro by'abami utaza nk'uje ku remplace uyundi uri option ya mbere. Nimurantahura. Bamwe muri mwebwe Imana igiye kubaha visibility ku buryo abami biyumviriye bavuga bati mu Tanzania uyu mutamushaka mu bihebe. They call it favor. Haragera igihe atawakabira abaho kuri wewe ari wewe wenyene. Atawakabira abaho bavuga ati it's you or you. We must stand as kings. You're my friend forever. Glory to God.
abantu bemeranya nanje duhaguruke tugira ico tuvuze mu izina rya Yesu. Iminota 2. 2 minutes. Uyu mwanya mu izina rya Yesu uriko urasubira kwegezwa mu vyawe mu izina rya Yesu. Amavuta y'Imana yururuke ku buzima bwawe, hamwe wumva ko icyo wubatse ntawe uzongera kugisambura mu izina rya Yesu Kristo. Icyo uteragiye ntawe uzosubira kukirandura mu izina rya Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, wakira ayo mavuta yo kutegezwa kure. Ubu w'ikimazi ube uwo badashobora kwirengagiza kubw'ubwiza bw'Imana. Ubutumwa uvuga ntibazongera kubwirengagiza, akazi ukora ntibazongera kukirengagiza, ibyawe ntibazongera kubyirengagiza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuremere connection idasanzwe yo kutirengagizwa mu izina rya Yesu Kristo. Isiyoni suko bameze. Receive the grace of God. Reka ndagusaba ukomera amashyi Imana nk'uwamaze kubyakira, nk'uwamaze kubyakira. Usumvye ngaho ukomera amashyi Imana. Katalambano the word of God. Utsakira iryo jambo nk'iryawe mu izina rya Yesu Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory. Thank you, Jesus. You are shining in the name of Jesus. Umuco wawe uri kuraka mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi buri muri wowe ntibuzokwirengagizwa mu izina rya Yesu. You are an apostle, you are a pastor, you are an evangelist, you are a prophet, you are a teacher, you are a missionary. Ubushobozi buri muri wowe ntibazokwirengagiza. In the name of Jesus, be lifted. Hagurutswa mu izina rya Yesu Kristo. Let's go to rise, let's go to rise, let's go to rise. Let go to rise, let go to rise, let go to rise. Thank you, Jesus. Let go to rise. Thank you, Lord. Uhejeje kumva buno butumwa, uca ufunga costume yawe neza, kuko nzi neza ibigomba bikurikire mu izina rya Yesu. Hariho idayimoni yamituma abantu bategera ibibanza vya influence. Igihe cyose ugomba wegeye ikibanza cingira kimazi, wisanga wasubijwe inyuma. Ivyo ntibiva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. May the Almighty God give you grace to come close to the influence, to influence the world economy. Imana iguha ubuntu bwo kwegera intebe zo kuganza mu izina rya Yesu. Mwarahezagiwe. God bless you. God bless you.